Lieutenant General Adolphe Nshimirimana twabanye neza na neza tumaze gushika ngaha mu gihugu. Bazinduka bamugandagura naramurondeye umunsi wose ndamubura. Hamagara abo bagendana ndamubaza ati ari he ushika we naramuhamagara akambwira ngo reka ndakubarira. Hama mu nyuma ndabona yuko bugira bwire nca mpamagara abo bari kumati umbonera ari he cyarabwa ati mubwire reka nze cyarage nasanga ari mwirigara abo bari kumwe bose bahaza ugwagwa haje wabona abantu. Hanyuma ndamuhamagara kuja ku ruhande ndamubwira ivyo nagire namubwire. Hanyuma ndamubaza mbeko mbona abandi bahaze butanyoye no kubera iki. Aca tubwira ngo iyi telefone nayiheruka ke uyu muntu yaheruka kumpamagara ngo twaheruka kuvugana mu 1993. Nagiye kubimenya mu nyuma rero ndabibaji ntuzeye ndabibwiwe na nyiri cyubahiro nyakugendera nkuru nziza ati byari rya mbere mu buzima bwanje bwose numva Adolphe ambwira ko hari telefone yamuteye amakenya. Mwaramutse, hari video ndi kubona iri gusirikira General Ndakugarika ariko amazina y'Uburundi abantu bayabadaye wedeje abavyeyi bakwite Ndirako buca urumva ko iryo zina riremereye Ndirako buca noneho nawe uce wiyita canke abahizi bene wanyu Ndakugarika. Oh man. Ok, sorry. Donc, général, lieutenant, colonel, général, de major, Ndakugarika. Ayo magrade narancanganye. Ndakugarika mbe serieux gatoyi kuko ikibazo kiri serieux. Sinzi ko ariko aribuka urupfu rwa Adolphe Nshimirimana. Yavuze iyo video iri gusirikira unovuga ku masaha le moment za presidenze zatanguye imbere yuko Adolphe apfa. Urupfu rwa Adolphe sinaruzi ko cyane sinari mu Burundi so ko narundi batamenye ibintu biko biraba. Mugabo harabagwagiriza abandi bakagwagiza abariya. Je veux aller avec nuzeye iri beaucoup plus yumvikana gusumbya kuri jewe ko jewe mfise option zitandatu mfata iyo numva iri comprehensible ku nkurikijwe wanje ntabwo ndi mu politicien canke mu strategist. Mfate ko ari mucezo wa ndane numvise nundi agira yo conclusion ko aribo bamwiciye. Ngaca nibaza aba bantu sinzi ko nuvuga abarundi en general canke aba CNDD-FDD en particulier bafiki encore kwereka ibintu bapfa batobistosora batabanze kwicana kwereka always inzira ari kwica. Ugiye muri kahise ka CNDD-FDD igitangura rero ngowe n'ujya mugabo Leonard Nyangoma kumbure muri za 98 gutyo cyangwa 97 gutyo sinzi baramukura sinzi ibintu bamwagirije canke bagirije umengo umuntu yamukorera yita William Mugize aragyumva risirikira inene kese baramukura baca bashira uwitwa ndibaza Jean Bosco Ndayikengurukiye we yari kuri terera aho Nyangoma naza ko ari mu Bubiligi canke quelque part yari umusivile kwa. Ico gihe sinibuka exactement igihe Ndayikengurukiye bamukuriye bagaca bashira nkuru nziza naza ko hageze igihe ntangura kuzana ntakurikirana ibintu nifite ibindi ariko ndikorera. Mugabo habaye novuga clivage régional donc harabaye régionalisme au rang y'uwo mugambwe. Ico gihe kandi yarahitanye n'abantu. Hari abantu bumva ngo bishwe n'agafuni itari nécessairement régionalisme nazanya ko ari radicalisme hari ukuntu ngo hariko so bakora bagaca gukwita gafuni. Abantu benshi ngo barapfuye bishwe n'agafuni. Hanyuma abo n'abasuda bato tutagiye turamenya ivyabo kumbura bari kuri terebo baba bazi canka babikwikirana hafi. Hariho n'abandi bari hejuru kwisonga canke bari bakomeye ibintu nk'ivyo bagiye bapfa. Jewe nk'umwe nibuka hari umugabo bita ngo ni Ngurube Melchiade yarakomeye cyane ngo ahantu yagira aso ngo wasanga ari aso ikomeye
nawe nyene yarapfuye, benshi bavuga ngo nibo bamwishe canke bamwicishije, niko amakuru numvise abivuga, donc ko wari umucezo wa ndani nawo baramwicisha. Hanyuma hariho sinzi ko yari mukuru wa Nyangoma cyangwa muri umuna Nyangoma, mumbwira ababizi, ngo yari umudokiteri yitwa Batungwa nayo Jean, yavura mu nkambi muri Tanzania, mutabira w'umuyobozi. Nawe ijoro rimwe baraza baramwica, umenga bamwicana n'umuhungu wiwe quelque chose comme ça. Ukibaza ngo n'umuntu w'umusivile w'umudokiteri ariko avura abantu, baradokiteri kwanza babiri muri iyo nkambi yose, kuki bari kumwica ntibapfume bamufata nk'imbohe bakamujana mu ishamba ati uzura tuvura? I don't know why kwica bumva ariyo solution, buri kintu cyose mudahuje ugacufa. Bamaze kugifata, hari umuntu bavuga yitwa Nyandwi, irindi ninde Nyandwi, ngo yari umugwiza atunga mugo ngo yashiki umugambwe cyane gose, abantu bavuga ko baramuyiciye. Adolphe Nshimirimana encore une fois twavuze kumwe, bavuga ngo ni umucezo wa ndani. Sinzi bajya abandi bantu bagiye bapfa mu gihe ca 2010 gushika ku 2015, bajya ba Kampayano, ba Hafsa Mosi, ba Fetzeruzi mumbabarire sinarisekiza amazina ya mugabo ara surfacing yandiko ndumiza amakuru. Bose niba ko bajya barize ko bari kumwe cyane ko bari yonkoye mugabo. Encore une fois, nubwo baba atari kumwe, umuntu wari mu opposition kubera ko uzura abanegagura, nta bihugu vyinshi wumva abantu ba opposition bapfa nk'insazi kurugero rungana uko. Ndo kumva nkayo mazina ndiko ndasita, bose batapfuye n'ugwa karago, inzara yose ifatamo umuntu wese yabishe n'umurundi, ntibavuga ngo n'umuzayirwa aje kubica. Donc uri kumva abo bantu bose baza barapfa, igihugu bagapfa igihugu intambara isa niyaheze. Porokado Adolphe nabo ba Zed Ferusi ambabone cyane, sindiko n'abandi kumbura je ntazi ko nari hanze, hashobora ko abandi ntagenda menya. Hari n'amakuru avuga ahubwo ko nyakwigendera Petero Nkurunziza nabo ari abantu baramuganagura. Encore une fois, i problème y'u Burundi ntibigera umenya ukuri, leta ntivugisha ukuri, abari muri opposition ntibavugisha ukuri. Iyo ukuri kutamenyekanye abantu bace baspekura and everything goes, urumva. Ariko niba ari ukurumva birababaje, sinzi gituma abantu bumva ko kwica arico kintu cihutirwa. Ibihugu vyinshi byarabaye muri challenge, muga nta bantu bapfa situma ubutegetsi nk'abo bangana uko. Meme apartheid muri South Africa yarafata bajya ba Thabo Mbeki, canke ba Nelson Mandela yabaye umwanya muremure muri prison, ubanza barishe Steve Biko. Ariko novuga ko bamaze kugifata ba Nelson Mandela nawe nyine haba amacrivage, ndibako Jacob Zuma bamutora induru zivuga, mugabo nta bintu by'ubwicanye byabaye, nta muntu n'umwe yapfuye muri ico gihe. Bararetse abanyagihugu baratora, baragize ibintu by'amapropagande, baramaze nkakoresha ubutungane kugira ngo Jacob Zuma ibyaha byamwagira barabe ko vyo muza ko yitoza. Mugabo vyagumye muri legalite, abacamanza baracimanza, propagande zirakorwa, mugabo nta muntu yapfuye. Bo sinzi donc iyi esprit yo mu Burundi yo kwicana ahantu tuyikura, yuko atayindi solution twoba dufise atari kwica. Birakomeye turacari nk'abantu baba primitif b'ibikoko mwishamba, niho en fait iyo intambara ivugirutse igikoko kimwe kirapfa, iyo kirashoboye guhunga. Kandi ivyo bintu kuje birantera amakenga. Abantu tutako turi civilize, bamwe banavuga ko banize. En tout cas civilize uwo bitaba primitive bo mumara, munagira kuvuga ati muri bikoko vyo mwishamba bo muhitana, muga tugaje tubehave nk'ibikoko vyo mwishamba, munige mugarike mwice, aragapfa nta urusomboye urukarishe go mu mwa, n'abana bato bakabigisha kuririmba ngo urukarishe go mu mwa. Ivyo bintu je numva umenga birateye isoni kandi natogwa muri iki kinjana tugezemwo.
wa undi yavuze ngo iyo ugiye hanze ukavuga leta nabe nawe bagaya wewe mu bisanzwe hanze baratugaya naturellement natwe turigaya natwe dukwiye kwigaya usanse figire usanse propre usanse figire kwigaya nibaza ko mwana b'Imana kuvuga ndaje imbere yawe mana ndigaya ibyo nakoze ibyo dakwiye kubikora kwigaya nko kwisuzugura nkoresheje nguranye iryo jambo ryo mu Kinyarwanda turasuzuguritse mu bisanzwe ukuntu ugiye ugasigurira umuntu ko wafashe umupanga umuntu ariko akora mu maso atakintu nakimwe mapfuye ni manda nabibutse kwanza nta kintu nakimwe mapfuye nta nari wo uja kuronka kuko havuga uti nabandi muntu abona kubita box bakaba amaraso bajyana bari kwagwandira reward mugabo bo hariho noze hariho rules of the game hariho bahagarika ugafata umuntu ariko mu maso ati nyabuna ntunyice mfise abana babiri ukamutema kandi urabona umuntu cyangwa umupanga cyangwa n'ikindi kintu na torture aza kukwica inyuma y'iminota n'imiburiburi ukaga umutemagura mpaka umuntu apfuye nta kuntu woja hanze ngo ngo umungu uyu muntu turangana ngo dufise morale zimwe none bishoboka baradusuzugura ariko ntitusuzuguza ibintu biba muri Afrika bituma biduteza urubwa nibaza kugiye hanze nyine babibaza ko ujanya ku ka esprit kuko remember kujya nkuko ibonye umushinwa wibaza ngo arazi kung fu naganda bibira kabanga buryo abashinwa bose ntibaze kung fu cyangwa karate kukinda cyose ahatubana n'abashinwa navyo bazi kujya rero ubona nk'abashinwa babonye baze ngo arazi karate natwe iyo tugiye hari yabaza ngo turazi gukoresha umupanga sinari gutwenga kuko urumva birababaje mugabo it is what it is so malheureusement ababikora sibo ndiko ndabwira kuko nta mwanya bafise wo kutwumviriza mugana wahuri harashika igihe uvuga ngo nakanya gupfa canke ukabona ko violence ariyo solution y'iprobleme nagenda kubwiye ko ku bantu civiliza hariho izindi solution nyinshi cyane ariyo niyo mpamvu atanga intambara urego kumva muri UK muri Australia muri New Zealand muri Canada muri Japan nuko bashoboye gutora uburyo kuko nabariza kugwana muri kahese baratoye uburyo batorera ibibazo batorera umuti ibibazo bafise atamarasa sesetse kandi vyoneza ko no mu Burundi iyo optimism twoyigira ko bishoboka voilà mugira umunsi mwiza.